numvise ijwi ryawe rivuga kurikira ubutumwa bwiza buca ku nsamirizi n'imboneshakure y'ivyiza vy'Uburundi. Bakunzi ba radio televiziyo Burundi bwiza, twongeye kubaha ikaze mu biganiro bica ku mboneshakure yanyu Burundi bwiza. Ni Nadia nahazwe kuri mikro, kuri kamera ni natanzwe n'Imana. Turi mu kiganiro c'ijambo ry'Imana. Uno musi rero nkuko musanzwe mubizi ndi kumwe n'umutumire, reka kumbure tubanze tumuhe ikaze mu kiganiro ace anatwidondora imbere yuko dutangura neza na neza mu kiganiro nyezina. Turabaha ikaze. Murakoze. Nitwa Ndayizeye Bienvenue, ndi assistant pasteur muri shingiro rya Methodiste Libre paroisse ya Mutangano. Ndicyari jeune, sindubaka ubuzima bwa misi yose, ndumuvuga butumwa ngara kandi nkakora umurimo w'Imana mu buryo bwiyaguye. Ego, assistant pasteur Bienvenue Ndayizeye, mbega uno musi uza kutuganirira kuki? Uno munsi nza kubaganirira imyifato y'urwaruka rwamenye Kristo. Ego. Bakunzi ba radio televiziyo Burundi bwiza, murumva rero ko uno munsi twagize ibakwe ryo kwakira assistant pasteur Bienvenue Ndayizeye mu kiganiro cacu c'uno munsi c'ijambo ry'Imana. Turamuha ikaze rero mu kiganiro, twongera tubaha ikaze namwebwe muko muradukurikirana mu mwanya mutoya. Turaje co twinjira mu kiganiro nyati. numvise ijwi ryawe rivuga. Bakunzi ba radio televiziyo Burundi bwiza, ndongeye kubaramutsa ndabaha ikaze mu kiganiro. Reka kumbure twinjire mu kiganiro nyezina c'uno munsi, kiganiro c'ijambo ry'Imana. Ndabibutse ko turi kumwe na assistant pasteur Bienvenue Ndayizeye, asanzwe akorera mu ishengero Methodiste Libre, ni paroisse Mutangano. Paroisse Mutangano. Uno munsi rero akaba yavuze ko aza kutuganira, uno munsi twaza kuyaga cane cane n'urwaruka muri rusangi. Ariko reka kumbure mbanze ndamubaze, mbega assistant pasteur, muri rusangi umuntu akijijwe, umuntu yamenye Kristo ameze gute? Twomumenyera kuki? Mbega biroroshe kubona umuntu ubwo nyene ukabona ko vy'ukuri uwo muntu yakiriye Kristo? Biroroshe ariko kandi bikaba binagoye, kubera ko umuntu yamenye Kristo Yesu hariho imyifato ihinduka mu buzima bwiwe, hariho ingendo zihinduka mu buzima bwiwe. Ugasanga kera nk'akarorero n'umuntu yavuga amajambo menshi, kandi ayo majambo menshi ugasanga harimo menshi mabi, ariko amaze kumenya Kristo Yesu amajambo yiwe arahinduka. Ariko kandi si ukuvuga ngo wamenye Kristo Yesu, kubera ko iyo umuntu avuze ngo yamenye Kristo Yesu n'ibikorwa n'amajambo n'imyifato, kuko hari abantu bavuga ngo wamenye Kristo Yesu ugasanga ibikorwa byabo n'ibikorwa byerekana ko by'ukuri yamenye Kristo Yesu. Uyu muntu yarihenze. Ariko kandi umuntu yamenye Kristo Yesu, Muhemu Yera ari muri we, niwe agerageza kumuyobora no kumwereka ingene avuga, ingene agenda. Ugasanga uko yifata kera ataramenya Kristo byahindutse. Ugasanga nyine imyifato, uko bamutinya, uko yishura umuntu, mubajije ikintu ugasanga kwishika ikintu kimeze nabi, kiri bizarre, nyene amajambo atabereye, agaca hindura. Ugasanga umubajije ikintu akakwishura mu bugwa neza, mu buryo bwiroheje, mu buryo butuje, imyambaro igahinduka, ingendo zigahinduka. Ingendo zose muri rusange usanga byarahindutse bivanye n'ukuntu yakiriye Kristo, ariko kandi gutandukanye nuko yari kera atarakira Kristo Yesu. Mbega assistant pasteur, umuntu yakiriye Kristo birafitanye isano no kubatizwa? Umuntu yakiriye Kristo bifitanye isano no kubatizwa. Nikindi cigwa ko muri tuzogaruka ko ubundi mose. Murakoze cyane. Rero umurumva ko umuntu yakiriye Kristo muri rusangi uwo ari we wese biraboneka arahinduka, niba bisa na kiriya gihe ca kera c'inyuma yaho atari bwakire Kristo, nkuko assistant pasteur Bienvenue Ndayizeye abitubwiye. Reka rero twinjire mu kiganiro nyezina cuno munsi, aho no munsi tugomba kuganira cane cane n'urwaruka. Muratubwiye muri rusangi, turabona ko urwaruka
musanzwe n'abantu baba bafite amaraso ashushe. Ugwaruka, iyo tuvuze ugwaruka ni ya myaka umuntu donc ni ya myaka abantu benshi bahurirako ugasanga bafite indoto zigomba gusa kenshi, ugasanga bifuza ibintu bigomba gusa, ugasanga bakora ibintu bigomba gusa. Donc iyi myaka nyene yacu iyi tukirimwo, nibaza ko tuvuze ugwaruka twovuga nko hagati yo kuva ku myaka 15 gushika kuri nka 40 canke 45 gatoya. Mbega nuno gwaruka rwogo distinction ihari hagati y'urugwaruka rubiri. Donc uyu umujene yamenye Kristo n'uyu mujene atamenye Kristo, itandukaniro riri. Itandukaniro rya mbere, umujene yamenye Kristo we icambere afite ubugingo budashira, cyo cyambere. Umujene atamenye Kristo ubwo bugingo budashira ntabwo afise, ntabwo araronka. Itandukaniro rya mbere ni iryo. Rero ivyo bahurirako nk'ivyiyumviro vy'ukuri, ivyumviro kenshi canko ibintu ducamwo kenshi usanga bisa, sivyo? Ariko kandi imyifato y'ivyo bintu ducamwo iratandukanye, ingene tubicamwo. Dufate nk'akarorero, iyo duhuye n'ibibazo, sivyo, tugahura n'ingorane z'ubuzima, twebwe twamenye Kristo, ukuvuga ingene tubyitwaramo gutandukanye nuko abatamenye Kristo bavyitwaramo. Dufate nk'akarorero, twinjiye mu bukene, sivyo? Iyo umuntu akenye ubukene bukamufata, uwamenye Kristo Yesu amenye navyitwaramo mu kuri k'ubukene bwiwe, ariko akabwakira. Ariko utamenye Kristo hari usanga agenda kubesha, akabesha abantu, urumva akiba biciye mu kubesha, kubera kabona Jesu no gumanganye biramunanira kwihangana, akanirwa no kuvuga ukuri. Ariko umuntu yamenye Kristo Yesu vy'ukuri, iyo ahuye n'ubukene aragerageza kuvugisha ukuri. Ariko kandi udatandukanye kubera ko waca asenga Imana kugira ngo imufashe mukomeze muri bwa bukene bwiwe, kugira ngo no bitoshe. Ariko umuntu atamenye Kristo ico kintu cyo kwihanganira, aguma beshe akamadeni swata kiba binabijya, ugasanga inzira ziratandukanye ariko bose baciye mu kintu kimwe. Ikindi naco ducamwo abamenye Kristo n'abatamenye Kristo, hari gihe turonka ubuzi, sivyo? Tumaze rero kuronka ubuzi ugasanga jewe ndiko ndakora mu bwizigirwa, sivyo? Ariko umuntu atamenye Kristo ugasanga rero akora amanyanga, ugasanga ariko anonora ubusuma, ugasanga nta kuri ntabyo baza kumenya. Rero ntiyagirize mu mutima, ntishobora byogenda gute kuyagiriza mu mutima mu gihe kitamugera kitari muri we. Mwemwe ni watugera mu mitima yacu. Rero dufise indoto zimwe zo kugira ngo twiteze imbere, sivyo? Ariko kwiteza imbere nako nyine kuratandukanye. Izo ndoto twebwe abamenye Kristo Yesu, indoto dufise turazoriyata mu Mana kugira ngo Imana idufashe muri izo ndoto tuba dufise. N'ivyumviro vyacu bikajamwo n'ubwenge bwacu bukajamwo, ariko bikaba biri oriente, bifise intumbero mu Mana. Ariko umuntu atamenye Kristo, indoto afise ni kugira ngo azamuke vuba na vuba, swati mu butunzi, swati muri ibi, peu importe haca hose. Ico gihe nashobora kwemera ko ivyo bintu ari kadugamwo abiduge mu buryo bwiza, kubera ko habisaba kwitonda. Uwamenye Kristo aritonda mu kuduga, agakora neza mu buryo bwiza. Ariko utamenye Kristo ari gusanga ashiramo n'amanyanga, gashiramo ubusuma kugira ngo igihe babugira ngo nibaza ko abafise n'ubwoba bwo kuzoshika. Ariko kandi ikindi abafise gikomeye, aguma ari mugenzi we, agumura mugenzi we oye yo kwiraba we n'Imana yiwe, agumura mugenzi we kide nakaraduza ageza nje kubera ikindi ngaha, agasere kugira ngo aduge akoresheje amanyanga kugira ngo nimenga ni competition barimwo. Izo ndoto rero ugasanga ni zimwe, ariko uko bazitwaramwo kuratandukanye vy'ukuri. Yego Rwaruka, wakunzi wa radio na televiziyo Murundi Bwiza, ikiganiro cyo umunsi kiraryoshe cyane, très intéressant, sivyo Rwaruka? Murumva rero ko twisunze insiguro pasteur ahejeje kuduha, assistant pasteur ahejeje kuduha, murumva ko
musanzwe zino nyifato z'urwaruka rwamenye Kristo ziramufasha no mu buzima bwa misi yose rwose no mu buzima bwo kwiteza imbere. Ego mbega aba bataramenya Kristo ni gute twabafasha? abataramenya Kristo icyo twabafasha ica mbere nuko ubanza kumenya Kristo uwo ari we. Ikintu ca mbere Gute? kumwakira Ego biciye ni twebwe dutegereza kubishiramwo uruhara. ego Ego kugira ngo uyu muntu yakire Kristo. Ijambo ry'Imana riravuga neza mu gitabo ca Yohana igice ca 3 umurongo wa 16 haravuga ngo kubw'urukundo Imana yakunze abari mw'isi ego ariko rwatumye itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo uwumwizera wese ntazapfe rubi ariko azahabwa ubugingo budashira. Ni ukuvuga umuntu yizeye Kristo Yesu akamwakira nk'umwami n'umukiza mu bugingo bwiwe, uyu muntu aca acika umwana w'Imana. Ico gihe ivya kera vyose sivyo ingeso ziwe zose muhemu yera yinje mu buzima bwiwe aca zihindura zigahinduka izari mbi zikaba nziza. Izari nziza yakorera mu buryo bwiza kubera ko zitari zinjiyemo muhemu yera zica ziba nziza kurusha. Kandi Imana ikimugerageza kumurongora kugira ngo abe umwizigirwa mu kintu cose azoba ariko akora. Kandi kubwira ikintu gikomeye vy'ukuri iyo umuntu yamenye Imana aba umwizigirwa mu gihe n'umuntu amuhaye ibintu byo gukora abikora neza. Kandi uyu muntu n'abantu bose baravuga ati vy'ukuri uyu ni umukristo cya mbere. Kigira kabiri ibyo akora byose abikora neza kandi abikora nk'uko umenga ni gwiwe. Kubera iki? Ubwizigirwa n'Imana iri muri we nimwemerera gukora ikibi canke gukorera nabi umuntu yamuhaye akazi. Muri ico gihe rero umaze rero kumenya Kristo Yesu urumva ko ubuzima buhindutse. Ivyo wakora bakaguma kubabona umenga ntabyo boshobora canke baguma kwiyumvira nabi mwemu yera ari muri wewe acagerageza kukwerekana akabemeza uyu muntu by'ukuri yarakijijwe akora ibintu neza muhe ugisanga uri gukora ibintu mu buryo nawe urashobora gutahura udasobanukiwe. Ego kandi ikintu gihari ikindi naco turetse kuri ivyo by'ukuri ndakeneye kugwaruka rwose kumenya Kristo kuko inyuma y'ubujene bwacu turakura sivyo hama tugasaza hama tugapfa cyane tugapfa mu bujene. Ivyo Imana hari ukuntu yabikoze nta muntu yo kwinjira ngayibaza Imana yo hari ukuntu bikora. Ariko kandi inyuma yo gupfa hari ubundi buzima sivyo. Rero umuntu apfuye atakiriye Kristo Yesu umwami n'umukiza mu bugingo bwiwe kuko niwe nzira nta wundi dufise niwe nzira n'ukuri n'ubugingo. Ico gihe nizoheza ngazuke aronke bwa bugingo budashira. Oya rero ubugingo budashira tugakira tukiri hano ku isi kugira ngo n'ibikorwa byacu biduherekeze vyiza byo turiko turakora hano ku isi. Ego bakonzi rwaruka murumva impanuro assistant pasteur Bienvenue Ndayizeye ariko araduha. Ndiko ndabumviriza neza bisigura ko urugwaruka rwamenye Kristo rudakwiye kwinuba uru rutamenye Kristo neza cyane, ahubwo rukwiye kugwegera rukabafasha nawe. Reka mbwira urwaruka rwamenye Kristo Yesu. Hari ukuntu dukunze kwigira ugasanga twe twamenye Kristo ntabwo twukora n'abantu batamenye Kristo. No ngo bajya n'abapagani ngo bajya mu ntabyo ngo nta muco n'umwiza byo kwivanga byo kwicangana ariko batibegera ko twebwe turi umuco twinjiye muri ujya mwiza umwiza ucuvuka sivyo ucinduka umuco. Kandi n'abajya nyene tutahora neza ko natwebwe twari abanyabyaha hari abaje baratubwira ubutumwa baratwegera tumenya gakiza. Rero twese abatamenye Kristo n'abamenye Kristo tuvanga tukaja hamwe twebwe twamenye Kristo Yesu turagerageza kubabwira ubutumwa bwiza. Niyo ntumbero tuba dufise ariko udafise iyo ntumbero uragwa. Ufise ntumbero yuko ugiye kubahindura kugira ngo bamenye Kristo nkuko nawe wamumenye vy'ukuri aho mwemwe yaraca kujana neza ugasanga uri gukora ibintu neza kandi abantu bakakira Kristo biciye muri wewe. Rero ugwaruka rwamenye Kristo ndaruhanura ko taki dufise yo kwiteza imbere sivyo no kuvuga ubutumwa birajana sivyo neza cyane. Hariho abaguma bibaza ati mbega ivyo bintu
birahura baba bagifite ngira ngo kagatima ko kunyotora voilà birahura neza cyane kubera iki ukoranye n'abantu bataramenya Imana ivyo bariko barakora ubu uri kurabibona nimba ari unyotora nimba ari ivyumviro baba bafise wafata uravyumva tibanda kuko naka yagiye rero niwe ari watubongora akakantu tukanyuruza urimwo rero harya ucubabwiza ukuri kabereka no je narakijijwe mu bugwaneza neza mu bugwaneza twarakijijwe je nimba narakijijwe byo kuri ivyo bintu Imana irabimbuza kandi uburonse isemo yo kubabwira ubutumwa bwiza kugira ngo bahinduke nkuko nawe uri birabigisha neza gose ego bakunze je no musimwe ngo nitwova hano assistant pasteur nariko aratubwira birakomeye cyane birakomeye gose murumva ko atubwira ati vy'ukuri umwanya n'uyu nivyo muri iki gihe c'urwaruka biba bigoye mugabo ugira ibibako ryo kumenya Kristo umva ni vyiza ko wegera n'uwo ari hafi yawe ataramenya Kristo ukamufasha kugira ngo twese tugende mu nzira imwe kuko niwo mugambi uhora hadufitiye twese mu bisanzwe uhora haratwifuriza ijuru ego bakunze reka rero imbere ko turangiza ikiganiro sabe assistant pasteur aduha impanuro canke agira akajambo ka nyuma atubwira nyuma yaho kumbure acagira ko asenga kugira ngo duheraheze ikiganiro ndagomba guhanura urwaruka cambere rwakijijwe ego ko gwifata nkuko rwakiriye Kristo ingendo zabo ziba ingendo zigaragaza ko bakiriye Kristo kuko hari igihe ntaguciriyemo hari igihe umuntu akubwira ati jewe narakijijwe mugabo vy'ukuri wa murabo ukabona ko nta tandukaniro na rito rihari ifata nk'abandi bose nibaza ko ari icugomvye kuvuga mu gitabo ca Matayo kugira ngo mpanure urwaruka rwakijijwe igice 26 umurongo wa 73 n'amajambo aboneka Petero bafashe Yesu yamwihakanye gatatu sivyo icuri gira gatatu umuntu yaramubonye aravuga ati sivyo kuri n'uyu yari kumwe na Yesu sivyo arabihakana ryambere sivyo ubundi arati yari kumwe na Yesu arabihakana irigira gatatu rero bacavuga ati nimvugo yiwe yaravuze bavuga ati nimvugo yiwe uyu muntu iragaragaza ko ari kumwe na Yesu tukagendana na Yesu rero byukuri urwaruka rwakijije tumenye neza ko imvugo zacu zigaragaza ko twakiriye Yesu ingendo zacu zigaragaza ko twakiriye Yesu ibikorwa byacu bigaragaza ko twakiriye Yesu twoye kwivanga n'ibitagaragaza ubumana muri twebwe ariko kandi nkabahanura kandi ko bakwiye no gukora kubera ko hari abantu bavuga ngo turizeye ngo ivyo mwisi byose Imana yarabiduhaye izobikora sivyo ngaho zokandagiza ikirenge Imana yarabiduhaye nibyo yarahaduhaye ariko isaba ko dukora ntibidusanga mu gitanda Aburahamu yarakoze aronka ibintu byinshi numugwiza tunga komeye sivyo Isaka yarazi Imana sivyo yari umujene ariko kandi yarakoze ntabwo yitaye ngo Imana ngizoma ahubwo Imana ihezagira ibikorwa by'amaboko yacu sivyo ni kuvuga rero twese ubwo rwamenye Kristo turiko turakora Imana birayinezereza Imana igahiza na wa mugisha igacirunda mu bikorwa turiko turakora sivyo rero ndabahanura ko atamuna kwiye kwicara twese dukwiye kwiteza imbere muri nosi kugira ngo Imana igendere muri ya migisha yadusezeranira ariko kandi bihuye n'ibikorwa turiko turakora ariko kandi ngahanura no guharuka rutaramenya Kristo Yesu icambere no kugukwanza kwakira Kristo Yesu kuko nico kintu cambere kuronka ubutunzi hano ku isi ni vyiza ariko kubura ijuru naco nyene nico gikomeye sivyo gato inaguciriyemo nibaza ko tudakwiye kwibagira ko turavuka ijyambere bakatuvyara abavyeyi bacu hariho ivuka rya kabiri ego hariho gupfa tugapfa bakaca kuduhamba hariho rero
no gupfa ugaherayo hariho irindi pfa twese turindiriye Yego. kurikira kubera ko hariho ivuka rya kabiri yego birivuga ko hariho n'irindi pfa Yego. rya kabiri Yego. cyagiye turindiriye ko Kristo azogaruka yego kumbure tuzoguhamagara tukiganire ku wundi murakoze cyane Bandaye. hanyuma Eh. bakamenya bakakira Kristo hanyuma bakagwa n'uwo muco ariko kandi nabo nyene ndabasaba ko bokora ibintu mu bwizigirwa nabo nyene mu bwizigirwa aho hari hose bakamenya ko ubwizigirwa ni ikintu ca mbere gikomeye gituma abantu bagukunda bakamenya ati by'ukuri uyu muntu tumusize muri bino bintu arabikora neza ni umwizigirwa nta kintu gitakara nubwo yogwa manka bakamenya ati by'ukuri aguye manka ariko ni accident kuko twara tumubona by'ukuri yabikora neza hanyuma nkabanura ko ugwaruka rwose bwokorera mu bumwe sivyo bwokorera muri rusangi hama ukiteza imbere kuko aho niho by'ukuri tuboneka ko turugwaruka sivyo ugwaruka ntago ari igihe cyacu cyo gukora kuko dukoze mu nkomezi zacu tuba turiko turitegurira sivyo kazoza kacu mu busaza bwacu tuba turiko turategura ejo hacu hazoza rero tuko turakorana inkomezi tugakorera mu bumwe tugakorera muri rusangi tugakorera n'ubwizigirwa na presence y'Imana by'ukuri ibintu bizogenda neza icyo cyo kinda bipfurije kandi ndabahanura ugaruka twese duhaguruke dukore ariko kandi kiruta byose nuko tugendera mu muco ego tugendere mu muco hanyuma ibikorwa tuzobikora neza Imana izobiri muri vyo umugisha w'Imana izobiri muri vyo tuzobikora n'ubwizigirwa n'abantu babona ati by'ukuri ugwaruka tuko tubona dukurushingira naye Yesu mu bikorwa no mu ngeso zabo amina ego amen asista pastor ego urakoze cyane reka tugusabe ubanze udusengere nk'ugwaruka ego muri rusange hama ucusengera nawe ko baradukurikirana bose ego imbere ko turagize ikiganiro murakoze cyane reka dusenge Imana data mu izina rya Yesu turagushimiye ko ubanye nacu muri kino kiganiro ciza kugira ngo twigishanye cyane ugwaruka kugira ngo tumenye ko dukwiye gukora mu buryo bucanke buriye ndasengeye data bujugwaruka bwose muri rusangi data buja gwipfuza canke rukeneye gukora canke ruri kukivura ko rurakora kugira ngo data bujuruhezagire ariko cane mwami myiza abatarakumenya ndakwingize kugira ngo ubagendere uzokoze kugira ngo bakumenye nk'umwami n'umukiza mu bugingo bwabo kugira ngo ibikorwa byabo byose bikogwe mu buryo bwiza kandi butunganije mwami ndagushimiye ko wowe uri Imana kandi ugira neza Yesu Kristo waje mu isi kugira ngo udupfire kandi witeguye data buja gukora ico gikorwa na cane mwami myiza ukuriye mu bwoko bwawe bwamaze kukumenya no kugutahura data ndagushimiye ndasengeye abari kwatwumviriza muri kino kiganiro mu izina rya Yesu Kristo ubagirire neza ubahezagire kugira ngo mwana kino kiganiro bajeje kucumva no kugitahura baje ko data buja gukora na cane data buja bakwiyumvire ko nk'Imana kuko ari we byose urakoze kuri Imana ndagushimiye kuri Imana gira neza byose mbisabye mu kwizera mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu amen assistant pasteur Reveni Ndayizeye twashimire cyane murakoze mbega ejo nitwabikorako nzotwita jewe ndumukozi ego nzoza umwanya wose mukeneye fisa kanya nzoza kugira ngo dukore igikorwa murakoze cyane turabashimiye gose bakunzi ba radio na television Burundi bwiza ndabibutse ko twari mu kiganiro cy'ijambo ry'Imana twari kumwe n'umukozi w'Imana assistant pasteur Reveni Ndayizeye asanzwe akorera imirimo yiwe mu ishengero Methodiste Libre ni muri paroisse Mutanga Nord ni Nadine hazwe kuri micro niwe mwari kumwe kuri kamera ni Natanzwe n'Imana tubabwire ko tubakunda cyane kandi turi ngaha ku bwanyu mushishikare kugira ibihe byiza numvise ijwi ryawe rivuga muhejeje gukurikira ubutumwa bwiza buhejeje guca ku nsamirizi n'imboneshakure y'ibyiza by'u Burundi